ikiganiro kivuga itaranto, kivuga Edeni, idushize muri Edeni, yongera iduha impano. Ariko imfuvyi nazo hari impano twahawe arizo taranto. Ubu nyene mbigire kubona umwana wa Edeni, umwana novuga ko ari umwana wa Edeni afise impano, naho yariko araririmbira urabona ko ari muri Edeni kabisa, ahantu imico kama. Ndavuga simvura abagenzi ariko kandi ndahano kabemba, reka nguhanure kabemba, mico na karanga. Burya ndababwira ikintu kimwe, kabemba ndabaramukije uni Madame Joa Imuhira Media mwongeye gusubira guhura, kandi ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Nkuko nababwiye, Imuhira Media ibazanira amakuru y'aba diaspora, imibereho yabo ya misi yose, iterambere ryabo n'uburyo bita mu guteza imbere igihugu c'amavukiro. Uno munsi rero ndabazaniye iki bantu b'Imana? Murazi ko maze imisi ndiko ndababwira ikiganiro, maze imisi ndiko ndabacishirizaho ikiganiro kivuga itaranto, kivuga Edeni. Burya ndababwira ikintu kimwe, Imana mu kurema isi yaturemye idushize muri Edeni, yongera iduha impano ariyo taranto. Umuntu wese burya ndababwire, Imana yaramuhaye impano. Uzobona impano nyinshi zitandukanye mu bantu, hari aba artiste, hari abakora mu mabiro, hari abarimyi, hari abubatse, hari abantu batandukanye, hakaba n'abavuga butumwa. Mugabo ikibabaje nuko muri iki gihe c'iherezo hari abavuga butumwa benshi basinziriza abakirisu mw'ishengero, bakabagira abaja, nkuko tumaze imisi turiko turabiganira, bakabakura ko za mpano na za ngabire Imana yabahaye. Ego, murazi ko Imana yamaze imisi 5 iriko irarema isi. Umunsi ugira 6 irema umwana w'umuntu, umunsi ugira 7 uraruhuka. Nukuvuga muri iyo misi 5 hari ibikorwa abana b'abantu bariko barakora, kuko Imana yatugize utumana duto. Nukuvuga utumana duto, utumana turema. Turarema. Kuwa mbere tuba turiko turarema, kuwa kabiri tuba turiko turarema, kuwa gatatu tuba turiko turarema, kuwa kane tuba turiko turarema, kuwa gatanu tuba turiko turarema, kuwa gatandatu ukaba umunsi wo kuba mu muryango, umunsi wo kubana n'uwo mubakanye. Abatarubakanaho umunsi wo kuba bari kumwe n'abavyeyi, bari kumwe. Ego, hari ariko imfuvyi nazo bari kumwe nabo Imana yabahaye kugira babarere, babafate neza. Niyo mpamvu twese dufise ama responsabilité Imana yaduhaye. Rero muri uko kurema kwacu hari impano twahawe arizo taranto. Ubu nyene mbigire kubona umwana wa Edeni, umwana novuga ko ari umwana wa Edeni afise impano, naho yariko araririmbira urabona ko ari muri Edeni kabisa, ahantu imico kama. ndavuga simvura abagenzi ariko kandi ndahanura, aho ubona naragenzi mbwira reka nguhanure kabemba, kabemba reka nguhanure kabemba, kabemba uragiteye isibe, kabemba y'ivyumwembe ahushira. Bantu b'Imana bavuga butumwa, please, ndazi ko mukunda kuvuga ubutumwa mw'ishengero, mubwira abantu ngo bihane, mubwira abantu basubire mu kumurongo, mubwira abantu bubahe Imana, bubahe n'ibiremwa byose Imana yaremye. Ariko ntimuze mubabwira ubutumwa gushikana mu bibagiza imico na karanga. Burya ndababwira ikintu kimwe, imico akaranga ni ingabire Imana yahaye ibihugu vyose byo kwisi kugira habe ubutandukane.
ikintu kidutandukanya n'abandi bantu niyo mico nako karanga niyo ngabire y'ijuru Imana yaduhaye. Ariko ndababazwa n'abantu iyo bariko barigisha ijambo ry'Imana bagerageza gufuta mu bwonko, gufuta mu bwenge bw'abantu, bagafuta ya mico, ya ngabire, ya kado Imana yaduha idutandukanya n'abandi muri ya harmoni yayo. Rero uno munsi turabonye umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ninde rero? Ni Vania Ice. Vania Ice yadusohoreye indirimbo nziza cyane. Indirimbo nziza cyane, nimugerageze muyikurikire, muyirabe, muyumvirize, muce mugenda no muri page ya YouTube yiwe kugira ngo mumutera intege mu gikorwa ciza yarayakoreye abana b'abarundi, yaraye akoreye n'isi no kugaragaza ya mpano yacu ariko karanga abarundi kugira isi imenye notre identité. Nukuri namubwiye ati félicitations wa mwana wa Edeni, uri umwana wa Edeni, Imana yaguhaye talento special uyikoresha. Mbega Kabemba ninde? Umunsi nagira ubuntu nkahura na Ice Vania, nzomubaza uwo Kabemba uwo ari we, kuko bice binyibutsa mu bwana butonya tukiri abana bato cyane. Hari imikino, mugabe ya mikino rero ugasanga abana birashitse igihe bagatata, mu nyuma bigashika bakanankana. Ego hama abana bakiri bato ntibabura utuntu bapfa, hakagira igihe bakankana. Niho twakunda gukoresha iyo terme ngo Kabemba. Ego nukuvuga twayiririmbira umwana twanse, nibo twamwita Kabemba, ibintu bene ivyo onye kugira tumushavuze cyangwa tumucokoze. Ego mugabo Ice Vania musi twahuye nzomubaza wa Kabemba uwo ari we, ngira zomutubwira. Kandi urabona ko yariko arashiramwo impanuro, ahanura Kabemba ku bikorwa yakoze, ibikorwa byo kwiba umwembe. Ego ndibaza ko Vania Ice azodusigurira vyinshi kuri iyo ndirimbo yiwe. Nimuyirabe neza, mwongere muyirabe ndabo umudiho wayo. Nama ndababwira abana b'abarundi turafise talento, turafise ingabire. Aba Nigeria baragerageje, barakora umudundo wabo ujanye na culture yabo, barawudandaza gusika naho isi yose iririmba ivy'aba Nigeria. Abakongomane barafashe umudiho wabo barawukora neza, barawudandaza gushika naho isi yose ikora ku midiho y'abakongomane. Abatanzania nabo nyene uzorabe ahanini bahagaze ku mico na culture. Ego baramixa utuntu two hanze, mugabo baguma bafise ya mico kakaranga abatanzania. Mugabo ayandi ma communauté y'isi yose usanga bagerageza gukopya. Ndababwira ikintu kimwe, hajya gukopya si ibintu original. Kopi ntiryoha. Kumbura urashaka kuvuga ngo uzanye igisirimu mu gihugu c'amavukiro, ariko banyene iyo culture birabatwenza cyane gose, kuko urigana mugabo n'uburi kurigana culture maîtrise. Nico gituma uzosanga indirimbo zawe zirimo akantu nushobora gufata umudiho wa Nigeria ijya midiho yabo ngo nawe gufata indirimbo ubigane, ntibikunda kuko baje barafise ahantu culture yabo bafise bahagararako. Nico gituma iyo bariko barayiryohora biroroha kubera ihagaze ku mico na karanga aba Nigeria. Naba Ice Vania ibintu akoze, indirimbo yaryoheye abantu bose kubera iki yahagaze ku karanga abarundi. Nuko niyo mpamvu naba numva no kwankuraja aba artiste bacu amatalento yabo bagerageze bakreye umudiho original ujanye n'uw'abarundi, bawudevelope, bawuteze imbere, bawudandaza, bawupromoting. Niho rero nabo nyene umunsi bafatishije bagafatisha isi, bagiye kugira iterambere ridasanzwe mu muziki wabo, kuko abantu bose bazozibona bariko barabigana nabo nyene. Ego nitugerageze kuba special et unique. Nico kintu nakundiye umwana wa Edeni, umwana afise italent Imana yamuhaye, no kumwankuraja. Je ndankuraje abantu kuko ndazi ko Imana idukunda, ihari ukuntu Imana yaturemye. Mugabo ndababazwa
n'abavuga butumwa bazimiza abantu bakabakura muri ya Eden Imana yaduha, bakabakura muri zangabiri Imana yabahaye, bakabatwara mu bindi bintu vy'ukurota no gusinzira. Je wanje ndavyita kubashira kubaje kuko niba ari original bagerageza kuruha kumererwa nabi kugira banezereze pastori muga ntibaba bariko baranezereza Imana yo mwijuru. Burya uriko urakora ikintu mu ngabire zawe kandi ushima n'Imana yakigushizemo, unezereza Imana, ubaho neza no mu mpemu zawe ubaho neza, umva umunezero. Mugabo iyo uriko urigana ugenda urakopya ibintu utanatahura utanumva, ubura umuja. Rero twirinde kuba baja, tugerageze kuba abantu bari original, bari fier n'ico Imana yabagize, bari fier n'akaranga kabo. Rero bana b'Imana ntimuze mutakaranga Barundi, kuko ijya ni ingabire special Imana yaduhaye kugira itwidentifie n'abandi. Burya ndababwira abazungu barapfuhira uburanga bw'abandi bantu, nico gituma bagerageza uburyo bwose babufute babukure mu bantu twese tubigane. No, ntibikunda. Abarundi turabarundi, abazungu n'abazungu, abanigeria n'abanigeria, abakongomani n'abatanzania, ariko twese muri ubwo butandukane, twese dushize hamwe tuvyara ikintu ciza, tuvyara umunezero ku Mana, n'Imana iranezerwa kuko niyo Imana yakreye ayo ma difference yose kugira inezerwe, nka kurya yaremye amashurwe atandukanye n'amazina yayo atandukanye, nka kurya yaremye ibiremwa bitandukanye. Niyo mpamvu tukwiye kuba muri nosi dukundana, tunezererwa ubutandukane bwacu, cyane cyane mu Burundi. Mu Burundi twarashwanyaguritse, twaratabaguritse kabisa, dutabagurwa n'amacakubiri, amadini, imiryango, imigambwe, ibintu byose biradutabagura. Niyo mpamvu kwiyunga kugira twubake ikintu kimwe bitugora cyane. Rero tunezererwe ubwo butandukane bwose, hama budushire hamwe, budushire muri rwa rukundo rw'abana b'Imana, tubone kubaka ikintu ciza kitunezera twebwe nyene, utumana dutonya twagikreye kandi kinezereza n'abandi bantu baturaba. Nuko rero Imana ibahezagire. Yari umunezero w'iyi ndirimbo ya Asvania, abayikurikirana mwese nukuri muyipartage ahantu hose kugira nawe nyene yumve afise inkomezi. Umunsi umwe ndifuza ko tuzoganira kandi byose bizoshoboka, ntakidashobokera Imana, kuko n'umwana wa Edeni, n'umwana afise ingabire, n'umwana w'amataranto. Courage, Vania Ice.